Hey guys, murameze neza. Jenda agashima ndameze neza. Amazina ni Nitsatifune Light. Turi ngaha com team Kimamara. Ariko twari tukaba dusanzwe dukora muri Macadamia Business Company. Mugenzi wanje nawe. Hi, murakomeye mumeze neza. Akazina ni Sandra. Twahujwe n'akazi twaba dusanzwe dukorera kuri 14 ngaha muri kote y'Imirango hari abana na Rumangi abahazi muca muhabona muze mudushorere Macadamia iryoshe imeze neza n'izindi nziza imitobe zitagase mushikiye niho mwabibona. Okay. None divi usaze uvuka he? Urahe? Mvuga Igitega mwino minsi ndina nyene Bujumbura. Ushije kubabwira aho bari muzoze kunda. Ariko batubwira arakiwata. Okay, mba mu Kinama. Okay. Nanje mba mu Carama. Aho uvuka. Mvuka i Muramvya. Okay. Urubatse cyangwa urafite umufiance cyangwa ibisingo? Ngaho barabona hari ikintu cerekana ko ndi Oyaye, siho hakuru. Kubera hariho abazikura kandi babaza kandi igikuru sizirya mpita babageza baza. Reka ndakwishure mu majambo make ntago nubatse. Okay, ni vyiza kubera igikuru nuko mu mutima wawe nimba ujya mwubakanya ariyo nubwo tokwambara impeta ntaco bitwara kuko numwihakana mu bantu. Igikuru nuko umufite ku mutima. Nuko umufite ku mutima. Ingorane igiye kuhaba nuko abantu bubu usanga babana badakundana ukaca usanga nyene aramwihakana mu bantu ntamwemera nubwo yoba yambaye impeta avuga ati nubwo tubanye sindamwemera ibyaha ukaca usanga nyene babanye badakundana batemerana nyene ugasanga ibintu nk'ivyo. Ivyo vyose uri kumbwira divo barabibayemwo canke ngudezi umuco kuko ukuntu uriko urabimbwira umenga urafise experience. Hano kuvuga monde tugezeho hapo musanga kugira ngo kugira ngo umuntu aronke uwo bubakana ariko isanga ariho gufatira ku vyo atunze avuga ati nako afise ibintu reka nemeye kubana nawe ata rukundo rurimwo kubera ibintu afise. Ntawe ntaguciriyemwo mu guhitamwo umuntu muzubakana canke uwo mukundana uburabiye kuko ushingiye kuki? Icambere cose jewe nkunda umuhungu akora ntazi ko adakora ntazanyitse. Umuhungu azi ko akora udakora divine ntagushaka afise umwete basi afise imitwe ego si nuko umuntu ngo arakenya kuko urashobora kuba nyene iyo mitwe ukora mukazobirondera ariko fendofe birashobora kugenda neza bikamera neza. Rero jewe mu buzima bwanje ko nanje ndakunda gukora sana ndakunda gukora kuraje vrema. Rero mu gihe mugenzi wambona ari umuhungu adakora ntago uzarinda kumwemerera uzomuhakanira hakiri kare ikintu neza umushaka atunze ngo afise ikiyoya. Kandi n'abavyeyi usanga bahatira abana babo kuja ku bantu badakunda ngo kubera amahera orazega ko abakobwa gusa ubu basigaye bakunda amahera. Ugize rero ikintu nyibutsa n'abavyeyi barashiramwo uruharo. Ugize ikintu nyibutsa hari inshuti yanje yagiye ku mugabo adakunda kubera umuvyeyi wiwe yari yiga atasha avuye kw'ishure bashika asanga baramutangiye Mariya bagiye kumutanga kw'ishure asanga Mariya agira amazi. Ivyo biraze sha mugare kandi yari akiri muto yaragise amahirwe yo kwiga agaheza amashure aragize ibaze yaho umuvyeyi wawe apangana n'uwo muntu kugira agutere inda kugira aronke ingene ashobora kugira. Ushobora wibaza urwo rugo babanye gute nyene ntago ari rwiza nyene uca usanga ubayeho abayeho mu marira ariko gusa rero impanuro ku bavyeyi
uwo mwana nk'ubu bishitse akagira stress akiyahura ntabwo ko ari mwe ariko mwabaye je muganda kubwira je numva yese nk'ubu nkaca nkasanga mama ari kumwe urumva ngo ja ngo kuri uyu nguriya ngo ntawe nkeneye ngo ntawe nshaka byari vya kera mama ahari canke ubundi muntu ntashobora kumpitiramwo jewe ndohitamwo nonyene ubu mundi tugeze ko turi muri demokarasi bene data ibaze turi sha muri demokarasi ibintu vyo kuvuga ngo naka wowe mwana wanje urumva nakuze nakuze genda kwa none yarakuvyaye yaragushize kw'isi mugabo nawe ugiye gutangura ubundi ubuzima ifoke nawe bushasha wipambanira ku ruhande rw'iwawe abakobwa mwishinga kurera amaboko kaca mwumva mushaka kugenda kuri wa bakobwa baba bararondeye nakubaze Didi yego uhanura iki umukobwa ahitamo uwo bakundana canke uwo bazobana ashingiye ku bintu ugasanga nawe uwo mukobwa nta n'ikintu ashoboye akora ari wa muntu yirirwa muhira mu nzu uwo mukobwa je nomuhanura ko yokura amaboko mu mpuzu agakora nimba ukwezi gusanze yinjiza na senkanimire abe make gusa uyabona nubwo aba bitanu muguye abona none wicaye muhira urazi ikintu kiwusanga kandi ikintu kiri mu bituma usanga ingo zibana nabi uri umukobwa ugiye ku mugabo nta kintu ufise uriko urakora kikwinjiriza umugabo wawe ivyo umugabo azanye n'umushitsi aje ntushobora kumugura n'ifanta ibaze sha nk'ubu umwana akagusaba na ji canke igitumbura akavuga ati banza urindire papa atahe biba bibabaje kandi usanga nubwo mwabaye mubanye mukundana urukundo ruragabanuka kuko umugabo ntazoguma gukunda uguma umubwira sheri habuze iki sheri sheri umunyu byose umusaba ubwo rukundo ntawe nta n'agaciro nyene aguhereze gashobora kuba mugabo arateba akarambirwa bakobwa abahungu baba bakeneye umuntu abashigikira yego abasi kuko abonye akaza hano nk'uburasiyo yaheze akaza abona wowe nyene ubwawe wavuze ati sheri turamutse nasumba uretse ako kantu kararyoshe gusa uca usanga yazihaka kukwica mbwa no musi soke nije nayirenze nije nasumye ukaza uramutanga ukaza uramuha utugifuti nyene iradusha nko kuba ukundanye n'umuhungu akaba ari baguma spending aguha amagifti aguha amafaranga nawe ibintu bihinduka nawe ugakora nawe ukaronka ibaze n'umuhungu araryoherwa iyo wivoronsa pana niwe yama gusohoka wivoronsa ati sanga kuri romance ako kantu vraiment ryoshye bakobwa basha muze muragira mujye musohokana namwe basheri banyu b'abahungu apana ko barindira ko ari umuhungu yama gusohokana gusa ngora n'abakobwa bose kararyoshe basha murazi igikomere kiri muko umugore aza yumva ugendana n'undi mugabo ari umugore yumva hari udukobwa twera umugabo we kandi umva abakobwa nta teka ririmwo umugabo w'abana nta n'isoni oya frema ibyo bintu none uhanura iki kuba abakobwa bagendana n'abapapa b'abana bagendana n'ibishugatati icya mbere coco umurya muvyeyi birashika ugasanga ariko ararira yihebura yiganyira ari amarira azobakurikira uzoyabazwa wonyene niwe uzoyabazwa biba bimaramara abana usanga umwana aguma avuga ati papa gendana bamuserereza papa wawe nkanje uca usanga umwana yamana igikomere avuga ati baranwe nakubaza oya vrema muhinduke bakobwa muhinduke reka ndakubaza tunagishuka dinogene nofuma ngendana ego n'abakikubonana niyo akimbonana nzoce uja imbere ya kamera uvuga ati right namubonye ari kumwe n'igishuka dadi ushaka uzoce fata n'agafoto ndaguposta ndakwereka ego jewe none nk'ubu dufate nk'ubu ari umusore vrema reka ndakubaza banza nanje nk'ijambo ndakubaza nk'ubu ugaca wisanga nk'ubu ugasanga nkanje cyangwa umugenzi wawe agendana na papa wawe ukabimenya wankoze iki cyangwa wowe uba ukoze iki jana nagukurikira ngo ndakubwira kimwe gusa jewe nokwicarika hanze no gusomera ku buryo bw'uko uwo mutima ukuvamo
papa wanje Erega we ntiwawunkuramwo mani vyamaze kugira. oyaye bavuga ngo Mm. basi ego nubwo ayo majambo mba ndakubwiye adakora ubwo nyene nubwo utotera uhinduka fendofe biraza avuga ati sha irya kintu yambwiye nico nta mugisha urimwo n'imivumo gusa ni hamwe n'ivyawe uzoba ukora bitazotera imbere We basi nyene wopfa kuruta ukambwira canke ukamubwira. nkakubwira Nimba ari uwo muntu yihanura akihanura atihanura nahagira. oya barakwiye kwihanura nta mugisha Erega nta n'akamaro karimo kugendana n'abashuga dadi. Ego umushuga dadi araguha amahera aguha nyine amahera ariko ntashobora kuguha amahera yoguteza imbere kuko ntabashaka yuko wotera imbere abashaka ugume hahandi uzoguma uja kumusaba. wa mugari bavuga ngo ivyagusa bitera ubwenge bubi ibintu hawe ku buntu utaruhiye je mandaba ngabiye amahera hewana zizi nta kintu kizima mbona imvira ni shokora sinagura shokora ugura ibintu nyine umengo size mugabo nzi ko ari jewe nayaruhiye nayavunikiye n'amaboko wanje n'amaguru wanje. None wewe ni izihe ndoto ufise nikihe kintu ushaka kugera? Indoto ufise ndumva nyinshi ziranasi cambe nshasha je ndakunda gospel ndi umuririmbyi gusa nubwo ntaratangura nyene ngire opportunity zo gukora indirimbo ziwanje mu ndoto zanje ndifuza kubikora ndakunda no gufotora kandi abantu muba mushaka abafotora je nabi dukorane ndakunda gufotora basi indoto zanje ndumva nifuza kugera kure kandi ndifuza gukora cane n'umutima wanje wose kandi ntagaye akazi akariko kose mumbwire ndahari nzogakora nubwo bakubwira uje koza ivyombo muri restaurant amahera uyamba na nawe dogora kuraje mwana na journalisme shaka kwamamaza umbwire inzi ndakwamamariza ko zawe witerera imbere ndabishoboye nawe ubu uri kumuteza imbere nawe ariko aba ariko araguteza imbere oja kumamamariza ku buntu turahari kandi ibintu vyo kugira jarutse mbonaka yakoze iki mbonaka yateye imbere wagize guce wumva umushavuriye koko twishimira iterambere ry'uwundi umuntu kuko imana ntago yodufashiriza rimwe nimba wowe uteye imbere nanje mba ndi mu nzira kugira ngo ntere imbere. Iyo numvise umuntu yateye imbere vraiment ndaryoherwa simbabara kandi sukwigirisha sinubujyaje ndaryoherwa kubera mvuga ati uyu ko agiye arashobora kunduza nanje ugasanga abandi ugasanga biko bigenda neza mugabo ikibicubu usanga abantu ziko turagirira ziko turagira imitima mibi mureke imitima mibi kuko hari igihe ujya mugenzi wawe ateye ariyo nzira kugira nawe ushikirwe mureke inzigo hama kugira turangize ikiganiro reka tubabwire ahantu dukorera ngaha kuri 14 muri Mirango mu Kamenge Mirango ya kabiri kuri RNA riduga Ingozi Gitega muri galeri ririya mudukeneye niho mudusanga ariyo muduteza imbere mwinywere macadamia iratuma wimerera neza afise ibinure turabibagabaniriza iyo warushe uraruhuka rero bashakitwa ngo my love n'abatuye muzoze basi mukarabe muzoze frere karazibura imitsi ufise ibinure vyinshi karabigabanya gusa nyene turabirinze tubasaba baze muduteze imbere natwe tuzoteza imbere abantu tuzosubira